ndabaramukije uno munsi tuza kwerekana ba bantu bazana amacakubiri mu Burundi no mu Rwanda mu karere. Uyu unye yitwa Monseigneur Classe. Monseigneur Classe yari umuntu akomeye cyane, yari umupadiri kise mu Rwanda 1922, yari umupere blanc w'umufaransa. Ibintu yakoze n'amarorerwa, ni ibintu bibi, yaragabuye abarundi n'abanyarwanda cyane gose mu bikorwa yakoze mu nyuma. Impact vyagiye bigira mu bisanzwe yashise umwami Musinga atwara mu Rwanda, hama amusaba yuko haba ama reforme, amusaba yuko hahindurwa ibintu byo gusenga, ibintu traditionnel n'abikure, hama ahindurwa structure sociale aranka. Umupere blanc rero yari yasabwe yuko ateweza gukoresha structure supérieur et social umwami kandi abo umukristo kugira ngo bashobore guteza imbere evangelisation muri Afrique centrale, ko hari urgence kubera abamizima bariko barayinjiramo cyane bavuye muri Tanzania. Nico gituma rero yaca yensista n'ingoga bwira Musinga yuko byohinduka. Yo Musinga ari umwami vraiment ameze neza cyane, akunda ubumwe, akunda imico cyane ya Afrika yo mu Rwanda, ariko aramwankiye no soma ivyo yaca yavuga umupadiri. Yavuze ati le roi Musinga est trop jeune, il doit être remplacé et après cela on va faire des jeunes Batutsi des supérieurs. Urumva point ariwe yatangiye kuzana ideologie. Niwe yatangiye kuzana ideologie, abanyarwanda n'abarundi bazanye ideologie, niwe yayitanguje. Uyu mupere blanc w'umufaransa acarandika Jocote, mvuga ivyo avuga gusa ngaha. Dans une de ses lettres au titre évocateur, École et apostolat près des Batutsi, Monseigneur Classe ordonna à ses prêtres que dans chaque centre administratif indigène, il dit, le prélat devrait avoir chapelle et école afin d'avoir des jeunes Batutsi et de pouvoir les suivre. Parlant de la formation des instituteurs, Monseigneur écrit et précise encore son choix. Il faut activer l'instruction et la formation de ces jeunes Batutsi afin de les mettre en état d'être agréés par le gouvernement. Vous devrez toujours choisir des Batutsi. Dans ces instructions, il dit cela à tous les inspecteurs dans les missions. Yabwira abapadiri bose ati nimwubaka ahantu mbona classe sociale Batutsi muribuka muri uyo mwanya abantu bose ari amazuru manini ari amazuru mato ashobora kuba umututsi. Yari classe sociale, abafise inka, abafise uburyo. Monseigneur Classe kandi nawe aravyivugira ko zari classe sociale, ntibwari ubwoko. Ariko objectif yiwe yateza gukoresha abantu b'abatunzi. Urabizi n'abapasiteri bakunda abantu b'abatunzi n'ibisanzwe. Donc ivyo ni objectif yiwe yari afise muri rya mwanya. Aca yandika ati l'école de Batutsi doit avoir le pas. Niwavuga ngaha Monseigneur écrit, l'école de Batutsi doit avoir le pas succès des Bahutu. Elle prépare l'avenir en nous gagnant les futurs chefs, en gagnant les parents et le gouvernement. C'est par la conversion des Batutsi que nous assurerons définitivement la conversion du Rwanda. Un pays est converti quand les chefs le sont. Et ce sont ces mêmes Tutsis qui seront engagés dans l'administration. Il est important que dans toutes les branches de l'administration, les places, tant que soit importantes, seront réservées aux jeunes Batutsi. Uyu unye arandikira n'abatwara ati ifo ko muha abatwara gumara Abatutsi. Urumva ni watangwe mu bisanzwe muri rya myaka bari bagize inama n'aba administration coloniale yuko bakeneye aba esclave, bakeneye abantu bakora ubwa gusa, bakora hama baco bakoresha Abatutsi ko baza barakubita inkona abo bandi. Kubera amfete abazungu ntibaza cyane muri rya myaka babiri gukora, bari bakeneye abantu baca batwara administration bakwire hose. Kuburyo hari Abatutsi bakubita bati twege mutakubisa Abahutu turabakura. Hari ibibazo cyane barabateranije cyane gose baje gukurayo Musinga. Ahunga muri Kongo arapfa. Hama Rudahigwa ari uwo mwana wiwe ari mu mashuri yiga, aca umwami, aca aratinya, aca akora ibintu vyose bifuza kugira ngo ashobore kuresista. Donc hakaba n'ibindi yaciye exagera tuzobibona, ariko ikintu nshatse kuvuga muri iyi point nuko amacakubiri abantu baguma babesha ngo hari abantu bagenda babesha cyane ko yagiye atangura mu Bahutu mu Batutsi cyangwa mu Bahutu ibintu nk'ivyo. Ntiyatanguriye aho, nta macakubiri yatanguye mu bapadiri n'aba
administrateur bafise imigambi yabo, bamwe bakeneye aba esclave abandi bakeneye abakatolika. Ifo yuko muvyumva ivyo ni ibintu bikomeye cyane. Mu nyuma me Musenyeri Classe yavuga ati twari dukeneye abatutsi kugira ngo tubakoreshe habe Eglise Catholique ikomere kandi byaciye bikora. Ha Eglise Catholique yarakomeye cyane, donc yaravyivugiye wenyene mu nyuma. So ivyo rero natwe tugumiza mu macakubiri, zo murumva ko amacakubiri atavuye muri twebwe, ko yavuye mu bandi, kugira ngo tugwanye amacakubiri, kugira ngo tumenye ko ata muhutu cyangwa umututsi abaho, ahubwo baturemyemwo barabizana babishira mu mategeko pour leurs objectifs. Tubasabye mugire subscribe, mugire abone, mugire shares kugira ngo dukingire iyindi generation, twigisha indi generation ko turi bamwe, ntazosubire gupfa izi miliyoni ziguma zipfa for a lie. We believed a lie thinking that the lie is true, but you shall know the truth and you'll be free. Thank you very much.